بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على ختم النبيين والمرسلين حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو وعلى آله وصحابة الكرام ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، imbere byose tubanje gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bihundagare kwa soje intumwa n'abahanuzi, nawe se wundi n'umwiza mu biremwa, cyitegerezo cyiza, umwarimu mwiza, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri uno mwanya nkuko twabibemereye ko tugiye kuza turabaha inyigisho zijanye n'iyobokamana, twari twifuje kubashikiriza icigwa twabahitiyemwo muri kano kanya, icigwa kirekire, icigwa kiryoshe cyane, icigwa gituma ingambo zose haba ku bayisilamu canke ku bakristo dutahurana kandi tugatahurana neza, tukanatahura bimwe mu bivugwa mu nzira zimwe na zimwe ko ari byo canke atari byo. Icyo nacyo rero ni cigwa kijanye n'imvugo zikoreshwa na bamwe mu batari abayisilamu canke se n'imvugo zikoreshwa n'abantu bavuga ko ari abakristo, kandi ni uburenganzira bwabo kuzikoresha. Hanyuma natwe nk'abayisilamu impamvu duhisemo kugira icyo tuzivuze ko nuko babandi bavuga ko bemera Kristo nk'Imana yabo n'umucunguzi wabo n'umuremyi wabo, bo bavuga ko Yesu ari Imana, twe ngo abayisilamu bagaca badushinja, ahubwo tuvuga ko bagaca bimera nk'aho umenga ni nk'icyaha twakoze, bagaca bavuga ko abayisilamu ngo tutemera Yesu. Twebwe abayisilamu turemera Yesu, tukamwemera ko ari intumwa y'Imana 100%, ariko icyo tutemera niyo nyigisho ivuga ko Yesu ari Imana, ari inyigisho mfatiye ku byanditse byinshi cyane kandi bigororotse, bisiguye mu buryo bwumvikana, bigaragaza ko iyo nyigisho kuvuga ko Yesu ari Imana nukuri sinotinya kuvuga ko iyo nyigisho twe nk'abayisilamu turemeza ko iyo nyigisho ari ikinyoma, ahubwo n'uyikoresha aba ari umuntu aba ari karapinga Imana, ahubwo rimwe na rimwe ashobora kuvuga ko aba ari umuntu ibijanye no gutahura Kristo, rimwe na rimwe aba yaramukunze cyane ariko akabiha umwanya muto wo kugira ngo asesangure ibyanditse. Icambere ngiye gutangirira ko, reka ntangurire kuri Bibiliya, narirya ibyagirizi cyangwa se ibishinga ntahe abigisha iyo nyigisho ari nayo bisunga mu gusoma kugira ngo bumvishe abantu ko Yesu ari Imana. Iyo usomye Bibiliya ugasoma amajambo avuga ibijanye na Yesu, usangamo imvugo zigiye zitandukanye. Iyo usoma Bibiliya ugasoma inkuru za Yesu, ukaraba amajambo mu mvugo bigaragara ko ari Yesu yayivugiye ubwiwe, n'ayandi majambo mu mvugo bigaragara ko ari abigishwa be bayavuze, n'ayandi majambo bigaragara mu mvugo ko ari abanditsi bandi basobanuye za Bibiliya ariko atari Yesu yavuze, atari n'abigishwa ba Yesu bayavuze, ahubwo ari abanditse Bibiliya ubwabo bagiyongereyemo. Eka nanone ukanongeramwo n'amajambo bamwe mu bandi bantu bagiye bavuga inkuru za Yesu batanabanye nawe, uko bagiye bamusobanura, uratora neza ukuri kw'iyo nyigisho aho guhagaze. Reka ndabahe urugero rwa mbere kugira ngo tuduge neza buri muntu wese yumva aho tugiye. Twese tukiri
mu izo nyigisho z'ubukristo turaba kristo dusenga rukristo tugikora ku rumenyetso tw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Icyo gihe twaremeza neza ko Yesu ari Imana bitewe nuko batwigisha basomye mu uyu murongo kurikira, ari nawo buri mukristo wese akura yigishijwe azi yemera, kandi uwumvirije neza utabanje kugira inyota yo gutohoza impamvu yawo wo kumva kumenga nibyo. Reka rero tubanze tubusome muwumve, nyuma tuwusesangure tuwimbe mu mizi, turabe ukuri kurimwo n'ikinyoma kirimo. Reka dusabe mudusomere Yohana wa mbere 1:1 cyangwa Yohani 1:1. Murantunga igabane cya mbere umurongo wa mbere. Yohani 1:1 haravuga hati ego ubwa mbere na mbere jambo yariho. Mbabarira musomyi mwiza uhere kuri chapitre nyuma ugende kuri titre nyuma tubone kugenda kuri verse. Chapitre yavuga iti ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Iki ni Kirundi kandi cyumvikana. Haravuga ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Biravuga ngo musomye usoma Bibiliya. Ubu butumwa bwa Yohana we niko yabwanditse. Ukaramuka usanze ibyo yavuze abandi ukabiburamwo, ntuze kwirigura ibaza ngo none kuki ahandi ndabibuze. Yohana yaguhaye icitondegwa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Biravuga ngo we niko yabwanditse, ariko abandi nabo bafise ukundi babwanditse. Genda ku ijambo ry'umutwe. Titre nayo iravuga iti uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Naho hagarare aho naho kandi aca yongeramo ijambo rivuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Nagomba rero mvunira akagohe abantu bariko baradukurikirana. Iri jambo rivuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo, ndemeza ko ari kimwe muri nyirabayazana mu bantu gutangira kumva ko Yesu ari Imana. Mu gutangira ko kumva ko kabone nubwo Yesu bamubona agenda mu bantu ngo yoba hariho kundi kuntu yarari imbere yuko bamubona uko yarari muri bo. Ariko iyi mvugo ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo, ndemera kandi nkemanga ko iyi mvugo iboneka muri Bibiliya zimwe na zimwe, naho nikataje muri Bibiliya z'ikirundi n'ikinyarwanda. Muri Bibiliya z'igiswahili murazifise mu mazu yanyu, murazifise mbere ubuhinga bwaraje no ku matelefone. Nyinshi z'igiswahili umwe wese agenda yiraba hafise muri telefone canke mu nzu. Iri jambo ry'umutwe rivuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo, nukuri ntaririmo. Na Bibiliya z'icyongereza iyo bita King James nimwakenera n'ifoto yayo kuyo murongo tuzoyibafotorera tuyibereke kuyo murongo. Aho hantu iyo titre ntayirimo, iryo jambo ntayirimo. Nizi gifaransa zimwe na zimwe iryo jambo ntaririmo. Nkaca niyumvira ati none iri jambo ko riboneka muri Bibiliya y'ikirundi ni ikinyarwanda izayitanguriye ritarimwo, ese Yesu yoba yarabaye mu yihe ntara mu Burundi kugira ngo bongeremwe kandi kantu ibindi bihugu batashizemo? Nkaca mvuga nti rero iki kintu kugira ngo tukimenye neza tunongere tunahamye ko Yesu ari Imana, n'uyu murongo twemera kakajambo ko Yesu nguko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo, byasaba ko habaho umurundi mu bavuga butumwa cyangwa se mu bamenyekanisha Imana akatubwira kadoma ko intara Yesu yoba yarabayemwo, ku buryo abarundi canke abanyarwanda ko Bibiliya iri jambo niho maze kuribona cyane gusa bakatubwira iri banga boba bazi kuri Yesu basumbye abandi babanye nawe cyangwa se babaye naho yabaye, banabaye aho abigishwa biye babaye, banabaye aho Bibiliya yatanguriye kwandikirwa, kuko iryo jambo hoho ntaririmo. Nibyo haboneka bica vyumvikana ko iri jambo kuba twebwe turivuga cyangwa twaragishijwe nk'abarundi bizoba vyumvikana ko kazoba kandi gahinyanyuro cyangwa se akabirya Imana izoba yaratwibiye mu kuduha Yesu akavukira mu Burundi, gutyo bigaca biduha kumusigura cyangwa se kumwandika ko ibyo abandi bose batamuvuzeko.
bamaze kuvuga iryo jambo rero ngo ubwa mbere ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo, umva ibyo rero Yohana yaciye yandika Mose muri Yohana 1:1 hati avuga ngo iki? ubwa mbere na mbere jambo yariho, haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. ngo kandi o jambo yari Imana. Hari inkuru zimwe na zimwe ziba ziryoshe kumva, ariko bigeze mu kuzisobanura ugasanga nta nsiguro zigira, nta nubwo zemewe, nta nubwo zumvikana. Uvuze ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, automatique birumvikana ngo ni umuntu ariko aravuga, ariko aravugwamwo ngaha. Ariko reka twitize izindi ndimi. Usomye Bibiliya y'Igifaransa ntabwo ivuga uko, wasomye Igiswahili ntabwo ivuga uko. Iyo usomye y'Igifaransa ivuga ngo au commencement était la parole. Ndibaza ko kandi sinkekeranya mu bantu mudukurikirana, nta muntu yoza ngo atubwire ngo la parole bisigura Yesu. Uwo mu professeur yoba yaragiye mu ishuri akigisha abanyeshuri ko ahanditse la parole bisigura Yesu, nukuri yozo dutelefona akatwandikira canke nawe tukazohura nawe kwimbonesha kure kugira ngo nawe yerekane agaragariza abantu ubwo busobanuro bw'ukuntu ijambo la parole bisigura Yesu. None ijambo rigakabana bavuga ngo et la parole était avec Dieu. La parole jewe uko nabyize nabisobanuye bisigura ijambo, uko niko ndabizi. Nicemeza cyavyo reka nibarize Yesu, kubera ko Yesu yari afise ubumenyi bwinshi kurusha ivyo abamwandikaho cyangwa se abigishwa biwe bari bafise, kuko niwe yari mwarimu, yari afise byinshi azi gusumbabo, kuko ibyo bo bari bazi kuri we nibyo yari ababwiye. Dusomere 14 umurongo wa 24 Yohana. Aravuga hati, aho rero ni Yesu raragomba yivuge twumve ica bivuga ko iryo jambo nico ari dukeburako. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje. Yesu aravuga ati utankunda ntiyitondera ijambo ryanje. Kandi ijambo mwumva. Kandi ijambo mwumva, apana jambo mwumva. Ntiyavuze ngo kandi ijambo mwumva. Harimo akantu kagaragaza gasepara hagati y'urudome J na I. Sivyo? Haravuga ngo kandi jambo mwumva. Harimo akantu gatandukanya iryo jambo, bitandukanye uko byanditse biratandukanye na kuriya muri Yohana 1:1 we yavyanditse ati kandi ijambo mwumva, kugira ngo twumve ko ari ijambo cyangwa atari ijambo. Marira munsi wumva ijambo ko bivuga kandi ijambo mwumva, kandi ijambo mwumva si ryanje. Birumvikana ngo havuzwe rero ijambo, kandi ijambo mwumva si ryanje, ariko ni rya data yantumye. None ga yemwe ubwo uci ugenda ukandika rero ngo ijambo bisigura Yesu, Yesu nawe akavuga tekara ekada reka kwirirwa mumbeshera, utankunda ntiyitondera ijambo ryanje, kandi ijambo mwumva si ryanje, ariko niryo data yantumye. Turemanga twebwe nk'abayisilamu ko Yesu amajambo yose yavuga yaba yayatumwa n'Imana, ahubwo abigisha inkuru ziwe nkuko muzobibona mu kiganiro kizokurikira, tuzobereka impamvu mu nkuru za Yesu hagenda habamwo amakenga, impamvu icatumye bigenda gutyo tuzibereke, kuko hari umuntu ashobora kwiyumvira ati none ibintu byagenze gute ko abihavyandika bari kumwe nawe, abigishwa bagendana nawe, vyogenda gute ngo bace bandika ibintu binyuranye nuko nawe yari karabivuga. Hari impamvu iryo banga ushaka kurikurikirana, bana natwe mu biganiro by'ijambo ry'Imana kugira ngo tugusobanurire kame kukandi. Rero abantu bamaze kuvuga ko rero bamaze gufatira aho rero ngo jambo ngo niwe Yesu, marira hariya rero munsi wumve ijambo bacavuga ngo mu vyaremwe byose ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe.
aho buri mukristo wese aca atangira agakubita haleluya, akumva ko anezerewe kandi afise uburenganzira bwo kunezerwa kuko ntaba ari we, kuko we aba yasomye aho agaca agira inyota yo kuvyamamaza no kubikunda, ariko atabanje gusesangura Bibiliya ngo abanze amenye ngo iyo nkuru yavuzwe nande, ese imeze gute, Yesu yoba yayivuze ku iki, bimeze bite. Nimba koko ibyaremwe byose byaremwe na Yesu, reka rero tubanze twibarize ikintu kimwe dufatiye ku byanditse. Dufashe udusomere Bibiliya, ugende muri Luka, uhere 2, hera no ku murongo wa mbere. 2 umurongo wa mbere. Kuko ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe. Rero Maruka 2 umurongo wa mbere twumviye amakuru uko ameze. Havuga ngo iki? Muri iyo minsi icyagezwe kiva kwa Kaisari Augusito. Ego. Ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo. Ego. Akiri icegera cha Kaisari. Ego. Isiriya. Bose baja kwiyandikisha. Ego. Umuntu wese aja mu gihugu mu gisagara cyabo. Ego. Yosefu ava i Galilaya mu gisagara ci Nazareti, aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi cyitwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi. Ego. Mu muryango wiwe. Ego. Aja kwiyandikishanya na Mariya. Uyo rero ntuzenya Yosefu acaja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye. Uco gihe urumva bagiye kwiyandikisha bari kumwe ari umugore n'umugabo. Twagiye kandi Mariya yarakuriwe. Ico gihe Mariya yarakuriwe. Ushaka kumenya ngo yarakuriwe gute, nusoma Luka 1:26 haravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu umumarayika w'Umwami Imana atumwa ku nkumi ikowe n'umugabo, atumwa n'inkumi ikowe n'umugabo cyangwa se umusore yitwa Yosefu, ariko ntiyari bwamurongore. Ico gihe umumarayika aratumwa kuri Mariya aramubwira ati namahoro, ugiriwe ubuntu, Umwami Imana ari kumwe nawe. Umve, uzosama inda, uzovyara umwana, uzumwite nde? Yesu. Twebwe abayisilamu turemanga ko Yesu yavutse kuri Mariya atarinze kubonana n'umugabo. Icyo nta komanteri nta niki, Qur'an iravyemeza, Bibiliya ikavyemeza, icyo tucemezanya nabo 100%. Ariko reka tumanuka aho rero munsi kuco kuvuga ko ari Imana. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara Mariya kirashika. Mariya rero avyara umwana, uwo mwana yari yibungeze niwe Yesu. Avyara umuhungu w'uburiza. Sawa. Amuzingira ku impuzu y'uruyoya. Ego. Amuryamika ku bwato bw'inka. Ego. Kuko bari baboze umwanya mu ndaro. Genda gahoro. Ngo avyara uruyoya rw'imfura, noneho ngo abura n'ivyo agwambika, aruryamika mu bwato bw'inka kuko yarabuze ahacumbika. None gajewe ngire ndababaze bantu mudukurikira, ubwo koko nimba Yesu koko muvuga ko ari Imana cyangwa se abo babemera ko ari Imana n'uruyoya koko, ubwo wova muhira ngo ndagiye gusenga Imana y'uruyoya, ukajya gusenga iyo Mana y'uburiza? None ubwo buriza bwoba bwabonetse gute uwo yoba yarinze arema uwo yabyaye iyo mfura? Ubwo urumva ko si wabahambaye mbere yuko uja gusenga ubwo ruyoya. Iki ni ikintu cyo kwitondera. Noneho rero genda 8 9. 9. Ego. 9 haravuga hati. Ego. Umumarayika w'Umwami Imana. Ego. Ahagarara iruhande yabo. Ego. Ubwiza bw'umwami bukayanganira ijya nino. Ico gihe rero ngo harabungere, hamaze kuba harabungere, umumarayika acahagarara iruhande yabo. Tugende. Bategwa n'ubwoba bwinshi. Ego. Umumarayika arababwira ati. Umumarayika carababwira ati ntacyo mutinya. Umve. Ndababarira ubutumwa bwiza. Ego. Bw'akanyamuneza kenshi. Kuko kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi, niwe Kristo umwami. Turiya abanditsi hari impamvu nzanya ku kantu.
abanditsi Luka ce yandika ngo inkuru yacyabona yumvise yahawe ngo umumarayika yavuze ngo umukiza arabavukiye. Aha rero niho hantu hakwiye gucekingwa kandi abantu baca bafatiraho ngo Yesu ni Imana ngo kandi Yesu ni umukiza. Rego data nimba Yesu ari umukiza, reka twumve niba ari umukiza. Niba yokiza abantu, nta muntu ntushobora gukiza abandi utabanje kwikiza. Niba ko kari umukiza, kuko buri kantu tugombye kukumva, ntitujane na santima zo kumva ijambo no kurihita turigemera, ahubwo turyumve. Nimba Yesu ari umukiza koko, atari umwanditsi yabaye bushiremwe akaniki montage ziwe mw'histoire yo kuvuga Yesu, reka twibarize Matayo 2:13. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Kuko avuze ngo ni umukiza agize gute? Avutse. Niba ari umukiza, reka rero twumve uwo mukiza ikibazo cyamubaye ko twumve ko nawe yakikigije. 2:13. Yego. Haravuga hati. Havuga ngo iki? Bamaze kugenda icyo gihe rero Yesu amaze kuvuka, haciye habaho ikibazo cya Herode ashaka kwica abana bose b'abahungu, kuko yari yumvise ngo havutse umwami, aca yumva agira ubwo batingiye kuva ku ngoma. Aca agira avuga ati uwo mwami ndamuhiga uko bigenda kose. Aca higa ngo rero kwica uwo mwami kugira ngo hakikishe ko ubwami bwe bugumyeho. Aca rero yagira rusasoma rw'abana bose b'abahungu kugira ngo amenye uwo mwana uwo ari we, acabona kumwica. Umumarayika w'umwami Imana aca rero aza kwiyereka Yosefu mu nzozi amubwira ngo iki? Yiyereka Yosefu mu nzozi. Ego. Aramubwira ati. Ego. Byukujya n'umwana na nyina. Ego. Uhungire muri Egiputa. Umumarayika w'umwami Imana atumwa kuri Yosefu aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uhungire hehe? Muri Egiputa. None ko twumva Imana ubwayo ariyo yirungikiye umumarayika kuza kubwira Yosefu ngo ahungane umwana nande na nyina. Uwo mwana ahunganwa ninde? Niwe Yesu. None icyo gihe hari Imana zingahe? Ko twumva Imana nyezina nyirukuri iyo yatumye umumarayika tigenda ubwire Yosefu turi ya mwana ahungisha. None nimba Yesu ari umukiza, kuki atahise avuga ati giye ko bariko barampiga, reka nikize? Yarinze kurindira ko message iva ahubwo ku Mana. Imana irungikana umumarayika aza kwibwira Yosefu abona kugira iki? Guhungana umwana na nyina. Ico gihe n'umwana ntiyarazi biriko biraba, ahubwo bashize mu mugongo baraheka barajana barahunga. Ikigira kabiri, Imana se irahunga. Iyo Mana yohunga, urumva we baguhize bakurondera bagomba kukwica, wewe urumva yagufasha iki? Mu gihe nayo igihe bo bariko barayihiga, haje yindi kababwira ati cyaho hubwo hunga nawe barakugeramiye. Ese hoba hari Imana zingahe? Imana ntishobora guhunga. Iyo aza kuba ari Imana, iki kibazo nticyari kumubako, yari guhita cikemurira. Ntabwo Imana ihunga ngo ijanwe mu kambi y'impunzi yahunze abariko barayirondera, kuko Imana ntiwoyirondera ngo yitere ubwoba nyuma ngo ibone ngo nta wundi mugambi kiretse gucaho. Ico gihe amaze guhunga kugira ngo ahunguke byaje gute? Naho ntiyigeze amenya ikiriko kiraja mbere, ntiyigeze amenya ibyabaye, kuko Imana imenya byose. Yamara Yesu kubera yari umuntu, umviriza kugira ngo anahunguke uko byagenze. Soma 19 aho nyene 2:19. Agumayo gushitsa Herode amaze gutanga. 19 hati Herode amaze gutanga. Herode rero amaze gupfa, umwe yamurondera. Umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi amubwira ngo iki? Ari muri Egiputa. Aramubwira ati vyuka ujana umwana na nyina. Aramubwira ati rero vyuka ujana umwana na nyina. Ariko reka banze uhagarereho gatoya. Ndemanga kandi ndemera ko umukristo wese ariko aradukurikirana n'umuyisilamu wese ariko aradukurikirana ko Imana itagira se itagira na nyina. Imana niyo yaremye abo bose bitwa ba papa na ba mama. Urinze wumva ugira se cyangwa nyina, uwo ni kiremwa cy'Imana. Twagiye Imana kitumarika rero vyuka ubwira umwana na nyina. Vyuka ujane umwana na nyina. Wa mwana na nyina wa Maria na Yesu ubajane uje mu gihugu cy'Isirayeli. Usubire muri Isirayeli. Kuko abarondera kwica umwana bapfuye. None iyaza kuba ari Imana, ubundi Imana imenya byose,
Herode agipfa, Yesu ubwiwe niwe yari guhita ahubwo abwira Yosefu tumva Yoze, erega turi hano burya ikibazo cyarakemutse, twisubirire mu Isirayeli, twisubirire i Yerusalemu kubera ubona jewe naje hano mpunga burya yamaze gupfa. Iyo message ari kuva kuri Yesu ntabwo yari kurindira message irinda kuva handi hantu, we nyene ari guca agenda kivyurira Yosefu uti nta mpamvu yuko tuguma mu iki kibazo, jewe namaze kubibona byose, twisubirire hariya, umwansi nari mfise yamaze kugenda. Ico gihe yari guhita asubirayo. Noneho somaho rero 2:1 icemeza ko Yesu atari Imana. Ni byinshi cyane ariko tugenda gahoro gahoro tubane namwe tubereka kimwe ku kindi kugira ngo buri muislamu n'umukristo bari hano badukurikirana bamenye impamvu umuislamu atemera ko Yesu ari Imana. Nta gwankoro rurimo, twebwe nitwanka Yesu, Yesu turamukunda, ariko ico tutemera no kuvuga ko Yesu ari Imana mu gihe mu byanditswe byose bigaragaza ko Yesu ari intumwa y'Imana. Avyutse 2:1 Luka 2:1 aravuga hati ego 2:1 haho haravuga hati soma ijambo ry'umutwe. Ijambo ry'umutwe ravuga riti ego bakeba Yesu bagira gute bamushikanira Imana. Inyandiko iravuga ngo bakeba Yesu bamushikanira Imana. Nukuri hano ubwo tutokurirwa dusoma byinshi, iki ni kimwe mu bishinga ntahe bigaragaza ko Yesu atari Imana. Ijambo riravuga ngo bakeba Yesu bamushikanira Imana. None iyo baza n'umwanditsi nawe arazi ko Yesu atari Imana, kuyaza kuba Imana yari gutuma avuga ngo bakeba Imana bayishikanira Imana, tugaca twumva ko hariho Imana nkuru ihabwa Imana ntoya, kuko hano ubundi harabavuga ngo hari Imana Data na Mwana n'umutima mweranda. Twari guca twumva ko bakevye Imana ntoya bayishikanira Imana nkuru, aho byaca bitahurika na ya Mana Data na Mwana. Twaca twumva ati kumbe zarigeze kubaho kweri, kumbe zarigeze kubaho Imana nkuru yashikaniwe Imana ntoya. Ariko batubwiye ngo bakeba Yesu bamushikanira iki Imana, bisigura ngo itegeko ryo gukebwa byagenewe ikiremwa muntu. Yesu nawe kubera ko atigeze aja kubiri n'amategeko y'Imana yarishize mu ngiro, barimushirira mu ngiro, baramugenyera, baramusiramura nk'uko byari itegeko Imana yageneye abantu. Soma inyandiko. Kandi iminsi 8 ishitse ego ngo akebwe bamwita Yesu. Iminsi 8 ishitse ngo akebwe, baca rero bamwita Yesu. Rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Irya zina ryari ryavuzwe n'umumarayika ataragira gute, atarasamwa inda. Ko kuva kera abavugishwa n'Imana baravugwa amazina n'abamarayika bataramara kugira iki, bataravuka bagisamwa inda. Uzokenera ivyemeza mu kiganiro gikurikira tuzobereka abavugishwa n'Imana barenze 3, 4, 5 bavuzwe amazina yabo batarasamwa inda, kuko arabashaka kwiyumvira ngo byakozwe kuri Yesu gusa. Oya, soma rero 2:3 ikindi gishinga ntaye cerekana ko Yesu kandi atari Imana. 2:3 aravuga ati yego Luka 2:3 nkuko vyanditswe mu vyagezwe n'umwami Imana ngo umuhungu wese ubuzibura aze yitwe uwera kuhoraho. Ngo byari vyanditswe mu vyagezwe, Imana yari yarageze ngo umwana wese w'imfura ngo aze yitwe uwera. Gasome neza, aze yitwe uwera kuhoraho, ngo aze yitwe uwera kuhoraho. Niko byari byaranditse. Uzokenera aho byanditse agakenera ibishinga nawe nabane natwe, kandi mu iki kiganiro ciyobokamana tuzogenda tumwereka kame ku kandi abana bose b'imfura kera bitwa abera imbere y'Imana. Wiswe rero uwera ntibyaca bisigura ngo uruwera Imana, ahubwo waba uri utagira icyaha imbere y'Imana. Bandanye usome 43 naho 43 naho haravuga hati yego hati banonosoye ivy'iyo minsi. Noneho bamaze kunonosora ivy'iyo minsi y'imigigwa barahindukira yego uwo muhungu Yesu. Uyo muhungu Yesu nukuri abanditsi barakimaze barakiryosha barakiryohora ati uyo muhungu Yesu. Nibabeshe ngo bavuge ngo iyo Mana Yesu ekada. None twa duce twongera ko dusome bitanditse, kandi handitse ati ntiwongere ko ntunagabanye. Atuyo muhungu Yesu
asigara i Yerusalemu. aca asigara i Yerusalemu kubera icyo bari bagiye mu muji, nawe nibwo yari agishika mu muji. kandi turabizi umuntu ari agishika mu muji bakamureka bamujanye aratakara, nawe kubera ko yari umuntu nyene icyagaragaje ko ari umuntu akigera mu muji rya mbere yahise atakara, bamutora haheze iminsi 3. Bandanya. Asigara i Yerusalemu. Yesu ngo aca asigara i Yerusalemu. Abavyeyi biwe ntibabimenya. Abavyeyi biwe ntibabimenya. None ga abantu mudukurikirana, Imana irafise abavyeyi. Ndakubwije ngo Imana irinze igira abavyeyi, iyo ntiyo bari Imana. Ni nkuko Imana ntigira na ba petit frère canke ba grand frère. Imana ntigira bashangazi na bamuyomba. Ariko Yesu bene wabo bashikiwe ba nyina bande ba ise bose arabafise. Bandanya uko byageze, iyo ni nkuru ndende igaragaza ko Yesu atari Imana. Ni byinshi ndababwiye ngo umuntu azoza arahomba ibi biganiro, ariko nanone ukumvugiza akabazo kuco tushobora kuba twasiguye mu buryo wumva bunyuranye nubwo nawe wigishijwe. Inimero turaziguhereza uzoze nawe utwereke aho twagoramitse kugira ngo tuhagorore, aho twoba tutasobanukiwe udufashe kuhadusobanurira kugira ngo abantu batahure neza ukuri ko ku ruhande rw'abayisilamu n'abakristo. Kuko twebwe nk'abayisilamu turemanga tukemeza ko Yesu atari Imana, nta n'umugambi wo kuba Imana, nta n'umugambi wigeze ubaho kuvuga ko Yesu yigeze aba Imana. Ntuzigere unabaho gushika isi iranduka. Bandanya. Asigaye i Yerusalemu. Abavyeyi biwe ntibabimenya. Abavyeyi biwe ntibabimenya. Ariko bibwiye yuko ari mu igugu ryabo bagendanye. Komeza. Bagenda urugendo rw'umunsi wose. Maze bamurondera mu nshuti no mu bo bazinanye. 8. 8 hati bamubonye. Bamaze kumubona rero bamubonye bamurondeye iminsi 3. Baratangara. Baca baratangara barume kwataka nakumiro n'ukuri. Nyina aramubaza ati none bantu muri hano mudukurikirana, Imana irafise nyina wayo? Umuntu yemeza ko Imana ifise nyina azoduha umurongo atubwire iti icemeza ko Imana ifise nyina, Imana ifise abavyeyi bayo ngiki. Ubwo azoba duhuguye neza, azoba duhanuye neza, azoba duhaye icigwa gikomeye, kuko zuzohita tumenya rero uko kuntu Imana ifise nyina, duce duheza dutahuza ukuntu Imana hoba hari habayitanguriye mpaka bakayibera ba nyina na basi. Ico cigwa azogitegure kugira ngo adusobanurire neza, asobanurire n'abadukurikirana, asobanurire isi yose ukuntu Imana igira abavyeyi bayo. Nyina aramubaza ati mwananje. None ga Mariya twebwe nk'abayisilamu turemeza ko ntiyigeze anywa ikiyayura mutwe ngo tuvuge ngo hari igihe yigeze kuvuga ibintu ubwenge butari ku gihe. Ni Mariya tumuzi nk'umuvyeyi mwiza, tumuzi nk'umuvyeyi w'intungane kandi yakunda umwana wiwe. Aravuga ati rero muri ya mvugo ruvyeyi, ya mvugo y'ikigongwe, ya mvugo y'impuhwe mwananje. Niki cyatumye utugirira utyo? Urabona twe naso aho twakurondereye tubabaye. None ga ubwo Yozefu hari umuntu yohakana ko atari umurezi wa Yesu? Yozefu yari umurezi wa Yesu. Mariya nawe kubera ko yari umusheri wa Yozefu, yari umugore n'umugabo, yacamubwira ati urabona aho twakurondereye twe naso, kubera ko umwana wabyaye nubwo yoba uwo mwana yoba umugabo wawe atari we yamuvyaye, ariko wowe ukaba ari wamuvyaye. Ico gihe urya mugabo aja mu gishingo akitwa se wiwe, kuko ibirezo byose ibisabwa byose niwe amikonsoma. Kandi urya mwana ntiyotinda ngo areke kuvuga ngo sigwiwe, kubera urya mwana niwe amureze, kuko ijambo umuvyeyi ni ijambo rirerire. N'umwarimu wawe akwigisha arashobora kwitwa umuvyeyi wawe. N'umuntu yagutoye gutyo gusa mwibarabara akakurera atari so atari na nyoko, arafise uburenganzira bwo kukwita iki byuko umwita papa, kubera ko niwe abakumenya byose mu gishingo
cumwe so nyezina. Bandanya. Urabona twe naso aho twakurondereye tubabaye. Yesu arababaza ati mbega ntimwari muzi ko nkwiye kuba kwa data? Yesu acarabishura ati mbega ntimwari muzi ko nkwiye kuba kwa data? Mbega ntimwari muzi ko nkwiye kwa data? Nabo ntibamenya iryo jambo ababwiye. Ntibigeze batahura iryo jambo ababwiye. 5:3 hati havuga ngo iki? Kandi Yesu agwiza ubwenge. Uwo rero Yesu amaze kwigisha, gutangura kwigisha, acara agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana niki n'abantu. Nukuri bantu mudukurikiranye, hari igihe rimwe na rimwe abayisilamu tuvuga ati Yesu twebwe ntitwemera ko ari Imana. Iki byemeza ngiki, twebwe nta montage tuba twirirwa turavuga ngo turinde kumonta ibintu byo kuvuga ngo tumugerekerere ko ibi nibi canke ngo tumwanye. Yesu turamukunda kuko Yesu yari umwisilamu mwiza. Ako nako ndakavuze ko hari benshi bavuga ko Yesu ngo yari umukirisu. Yesu yari umwisilamu mwiza kubera ko yasenga, abasilamu basenga nkuko yasenga. Yesu rero yari umwisilamu mwiza, yari umuntu, yari intumwa y'Imana. Nikivyemeza akavuga ngo Yesu amaze gukura agwiza ubwenge no gushimwa n'Imana n'abantu. Nukuri nanjye ndemeza ko Imana yashimye Yesu, ariko mbwiye ko Yesu yari Imana yishima, aho hantu byasaba ko uwo murongo tinuko Yesu nk'Imana arishima nyuma acashimwa n'abantu. Ariko inyandiko itwereka ko amaze gukura yashimwe n'Imana n'abantu. Ibyo rero biratugaragariza neza ko Yesu atari Imana. Umuntu rero iyo bavuga ko Yesu ari Imana, biradusaba ko atubwira impamvu avuga ko Yesu ari Imana. Abaye hafise icemeza ko Yesu ari Imana, ico gihe yoza akabidusobanura. Ariko nanone sinova imbere yanyu ntababwiye kimwe mu byo twahora kera twumva twigishwa. Ikigwa ni kirekire. Hari ijambo abantu bakunze gufatiraho mu kuvuga ko Yesu ari Imana. Hari ijambo Yesu yavuze ngo jewe na data turi umwe. Ako kantu karazimiza abantu benshi cyane. Ako nakajambo kugaye kandi kagoye kumva kuri benshi bagora gusobanukirwa. Yesu avuze ngo jewe na data turi umwe, ntibivuze ngo jewe na data ngo turi Imana. Biba bisobanuye iki? 5:30 Yohana 5:30 haravuga kubasoma n'abandika ego inyandiko za Biblia. 5:30 haravuga hati hati Yesu aravuga aya majambo ati ego ntacyo nshobora gukora nigeneye. Yesu aca bisobanura impamvu yavuze ngo jewe na data turi umwe. Aravuga ngo ntacyo nshobora gukora nigeneye. Biravuga ngo igituma avuga ngo jewe na data turi umwe, yani mu mugambi wo kwigisha abantu ntacyo yigeze akora ku gatwe kiwe canke ku bugombe bwiwe, ahubwo yakoze igihuye n'ico Imana yamutumye. Ntiyigeze aja ku ruhande ngo yihimbire ivyiwe. Oya, yavuze ngo ntacyo nshobora gukora nigeneye. Bivuga ngo mission Imana yamuhaye, ntiyigeze aja ku ruhande ngo ahimbahimba ibindi vyiwe. Yagumye agendera kuri ya gahunda Imana yari yamuhaye kugira ngo bigume bitugaragarira neza ko Yesu ari intumwa y'Imana. Yohana rero 5:30 Yohana, Yesu arabandanya dukurira inkoni ku gishitsi kugira dutahure vya bindi bavuga ngo jewe na data turi umwe. Avuga ati ntacyo nshobora gukora nigeneye, uko numvise niko nca urubanza. Kandi urubanza nca, kandi jewe urubanza nca rurabereye kuko ntarondera ibyo nigombera, kuko jewe Yesu mu guca urwo rubanza sindondera inyungu zanje, ariko ndondera ibyo uwantumye agomba. Arondera ivyo uwamutumye agomba. None ga iki gihe Yesu atubwiye gutya ko ivyo akora byose abikora yisunze kutaja kubiri amategeko yahawe n'uwamutumye. Duce tumuvuguruza tuvuge ngoya nta wagutumye, ahubwo reka kutunyoteza, niwe wenyene wavyitumye. Ico gihe urumva aho bahagiyeho kuba bradoferi hagati ya Yesu n'abamwemera. Kiretse tubaye habaye hari abatemera ko Yesu ari umunyakuri.
twe nk'abayisilamu turemera ko Yesu ari umunyakuri, yavuze ko yatumwe n'Imana, ibyo ari ukuri. Ibyo kuvuga ngo sinzi ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data, ibyo nta na hamwe bihuriye no kuvuga ko Yesu ari Imana. Ibyo uvuga ngo ni jewe mwungere mwiza, ibyo Yesu turemererwa n'umwungere nyene wo kuza kuragira Abisirayeli, kuko Abisirayeli hari ikibazo cyagiye kiba, inyandiko hari uko zibisobanura n'icyatumye batumwa ko intumwa nyinshi, na Yesu akabavuga ku burebure, icyo kirahari. Noneho rero ikigwa ni kirekire kandi ikigwa cyiza cyane gituma abakristo n'abayisilamu dutahurana neza, buri umwe wese agatahura ukuri kwa mugenzi we hatabayemo urwanko, kubera ko ijambo ry'Imana niryo ridufasha gutahurana, rikatwongerera rwa rukundo. Noneho bigatuma ngo nawe ufise uko wemera umenye ngo uko nemera naho ndaguhagazeho, ariko ndaguhagazeho nta bishinga ntahe by'ukuri mfise. Kuko urashobora kuba uko wemera ufatira ku kuba wavukiye mu muryango uvyemera gutyo, mugabo utigeze ufata umwanya wo gusoma ngo usesangure bimwe wa muryango wagutoza guhera ukiri mutoya. Rero ntiraba inyishu yo kumvisha abantu ko ibyo wemera uko kuntu ari byo. Inyishu iza mu gusesangura ivyanditse, kugira ngo ibyo byanditse bikure imari, binagukuremo kwa kundi wahora ubitekereza, kuko byo byanditse utaratangira no gutekereza, ahubwo n'ibyo utekereza utaratangira kubitekereza, utaranamenya ko uzona bitekereza. Kuko isi tubaye ko ntabwo tuyibaye ko ku mategeko y'iwacu, tuyibayeho twisunza amategeko Imana yarungikanye intumwa zayo. Mwayo mategeko Imana yarungikanye intumwa zayo nukwemera Imana imwe rudende, tukemera n'intumwa zayo. Twebwe rero Abayisilamu turemanga tudashidikanije ko Yesu ari intumwa y'Imana. Ubwo rero ukeneye kumenya rero ibishinga ntahe, ubwo rero birenze kuri ibi ibyagiye kubiba kuri Yesu, bigaragaza intege nke nk'umuntu, n'inkomoko yo gutangira kumwita Imana. Ababivuze, abavyigishije, uko byagiye bikurikirana, gendana natwe, ube kumwe natwe, we kumwe natwe muri ibi biganiro by'iyobokamana, kugira ngo tukwigishe, tugusobanurire. Mu kiganiro kindi kizokurikira niho uzobona neza ibyinyegeje mw'inyigisho, ibindi utaruzi, ibyo utaruzi ko binabaho mbere kuri Yesu, ibyo mbere ahubwo wozo kumvisa ikindi gihe ukabyita urusaku kuri we. Hanyuma nugira akabazo uzotugendere cyangwa se dutelefone, uze duhure tuganire, ukuri kwawe kuje habona n'ukuri kwacu kuje habona, hanyuma abantu batahure ukuri, kugira ngo buri muntu wese abe kwinosi azoze gupfa amenya ati kabone nubwo nemera ibi bintu yamara nta kuri kurimo, kabone nubwo nemera ibi bintu ukuri nyezina nakumvise. Kuko nikote zibiri, harabemera ko Yesu ari Imana, ariko ibishinga ntahe batarabishira ku mugaragaro, n'ibihari bidafatika, kuko Yesu yamaze kubisambura mwenyewe. Kandi amaze kubisambura, ndumva ko ntushobora kugenda kuburana urubanza ngo ununguruze mu gihe nyene urubanza ubwiwe yamaze kuvuga nti icyaha ndacemera, cyangwa akavuga ati natsinzwe. Ntushobora kunguruza urubanza uri umushingwa manza mu gihe nyene urubanza ubwiwe yamaze kuvuga ati nashizaho intahishize. Ico gihe woba ubu byaribyo byose woba uri umushingwa manza ahengamye, ntiwoba ugo rubanza koko uriwe umushingwa manza w'ukuri, ahubwo ufise izindi nyungu ziwawe zibitse muri kwa rubanza.